Francine urabona iyari iyi nzu nigwiwe swat iyari sinzi ngo bizogenda uko harye woza wumva bambikiye bambwira ko yaguyeyo ubu sino bitegekanye we buragumye ngaha ariko utibagira ko hari uwo tugomba tugire mariage uravyibuka ntuzu biharemwo kuko urazi wewe ntaho no gushira umugabo wawe ntimuratandukana na Francine umugabo ntaramuha divorce umva mwese no bizera gute rero kuri iyo mvo kubera nsanzwe nzi nivyo kwa Francine nta na kimwe cyo kononekara we buragumye ngaha muri no misi aho si sawa bibaza yuko ngaha ari sawa je ndazi gukemura ibibazo hatuka hamwe umushira mugomba bugire Maria Jenny yahasanga nzomubwira ngo somenya ingene ndabigenza jewe we buravyumva ivyo ndakubwiye gusa Francine nkubakiza agace asanga ngiramye muri iyi nzu Francine bishitse akagaruka ubu vyavuba ndaze mfise inzu zibiri nzomenya ingene ndabigenza we gusa nshaka uratuza utekane muri no misi okay none wowe gusa uzorusamba kuko wajewe ba wavyene ora rero nyimba wavyene karibu murakoze Nizere ko umeze neza. Meze neza. Nawe. Kandi bakoze kuza. None ko rero mbwiye ko nyene nategeza kuza nyine. Ariko nenda gukeneye kandi muhira. Aha ni uba. Ngaho. Ndabona ko twaguma tuvugana kuri telefone. Ko nyine nashaka ko tuva mu bintu by'intuze nyibone ko ndiseriye. Yage ya jambo from so ndabitegereza nije mazikomera tumarishimike ko burya aho urabona biragoye umva rero burya rero nakubwiye ko nagiye nkora n'ibibazo jewe umugore yarantaye rero amaze kunta umwaka kugira kabiri naco bituma hari hazike kingana kimwe agiye uhaze imyaka ibiri kirakwiye kirakwira imyaka ibiri agiye yari iwamutwaye ubatsa baravyaye n'umwana niho makuru mfise buriya naje nashaka ko wumva ivyo nakobariye icifuzo canje ashaka dupange mariage tubana bazi ko nabikuganiriyeko nubwo twavugana kuri telefone gusa n'umusi ho nari nashimye data wanje ngo ubone ko ndiseriye ndakubwire turi kumwe ariko rero mu Kirundi bavuga ngo inkoni kubiswe mu kebo bayirenza urugo kandi bakanani umukobwa kananira n'undi burya je rero ndemwe mu makenga buki ndiko ndumvira icyamukuye mu rugo akagenda akaja kundi mugabo ureke kugira n'amakenga wawe ni naco cyotuma nanje mva ngaha nkagenda reka kugira amakenga kuko ururimi rw'umwe rukamwesosa sinzi ko avuga ngo yagiye cyangwa ngo yagiye rukamwe ngo amanovu sinzi aha nawe uwo mwegera akamubaza icyatumye ava ngaha nawe niyo buri mpamvu nk'uko uriko urabivuga ngo yarikuye mu rugo aragenda ubundi ndiko ndakumviriza numva umenga warakomeretse waragize ibibazo ariko aha naho umwegereye nawe wagiye ukamubaza ati byagenze gute nawe yo kubwira ukavaho nawe wumvise n'impuhwe icyo ndagitahura kandi maze kuba ndakubwiye uko nacyo gituma ntashimye ko mpisha ukuri kuko ubundi nakubwiye ko ndi umusore
hirya y'ejo ukagwa mu bintu ngasanga nubakiye ku bintu by'amanyanga naco gituma ivyo se ndabihisha kuko abantu bose barazi ko jewe ukuntu nabanye n'umugore ukuntu umugore je yagiye angora gushika afata ingingo akagenda nibaza ko n'umwana akuze ubu sha cyambere cyo navuga ngo kore sana orahangayitse kabisa niko bimeze nyane by'ubuzima none rero ngushaka ngo bigenda gute burya rero cyo nashaka nkuko nari nabigusabye shaka tubana shaka dupanga urubanza tubana rero gusa nicyo naguhanura kuko ubu twaramaze kuba inshuti twaramaze kuba abagenzi wogenda nawe ukaraba usohati umwana nyene yabuze nk'umugabo cyangwa nk'uwananiwe nyene nk'urugo nk'uko nyene ndabizi barahari kandi ni benshi nanje ukandika nkipambanira nanje kuri wanje kuko nivyo ndabiruma ko twubakana deja uransumvira no mu mutwe ufise abana oya ndacyafise umwana umwe no mubana hano yagiye dufitaniye umwana umwe murabana hano umwana wanje yagiye amujanye ahubwo ubuho ndiko ndanagwana no kugira ngo umwana wanje nzomureka aze ngaho shana byo kuri nakubesha ubona basi yage nasigiye n'umwana wanje ho muvyo nasengera ngo sinasengera umugabo ko afise abana yigeze urugo erega nawe uzobugiye kuvyara ariko basi dutangure basi bishasha nkuko nawe waje atamwana uzanye none umwana umwe yonanira kumufasha numva ko ari bitokunda bitekerezeho wumva ariko ku bwanje sinari kubyigumizamo niyumviriye ko wamufasha tukaba umwe iyumvire nawe kuko je umugore nafise umugore akazi yego ndavyumva umugore anyugarana umugore ndaza hanze umugore nta kuruhuka nakumwe nigeze ngira mbega ndakubaye umunsi n'umwe mwari mwaranditswe muri komine twaranditswe mugabo amaze imisi asaba divorce noca ndayimuha kugira ngo imagine rero ngo ndavyemeye tukabana ataramanga divorce agacaza uriko uravuga ko akugarana mu nzu je numva ko yaca ncumita ni we nyene nije ndamutebeje ariko ubundi bwo bwo yirwa arandondera erega ivyo bikubwira nyene kubera yumva ko tawundi uraronka ariko nk'ubu yo kumva ko naje ngaha nta divorce yabagikeneye nibaza n'ubu nyene ko yacagira oya nico gituma tuzitonda nibaze yuko iyo tuvuye mwafurashe bimeze neza nta kibazo kabisa burya urabona ko mwakorera umuntu yawukuye mu nzu ubu rero nagira ndakwereka nyine ubuzima hano mu nzu wanje bugiye kubandanya okay Bernise urya mudame ni mama wawe uramubona uzompamagara mama kumpamagara ni mama nta wundi mama wawe nurya nawe umenye ko ari we nyoko buje ufise ubu cyo buje ni nyoko buje umwubahe nanje nyubahe kunyubaha hama ubuzima urabona ko ari ubuzima bushasha ye tugiye kuba mu nyene ari bwabone hanini cyari cyo nababwira mumenye nyene bugiye kwitwara ariho no buzima bushasha twinjiyemo hanini ibyo nagomba kubabwira mumenye ko byahindutse umwaka wasohotse ubu tugiye kwibera mu bundi buzima kandi bushasha ibyo nashaka kubabwira Bernise wabyumvise wabyumvise ujya niwe mama musi nasanze wavuze irindi zira tutosha duhura Bete wabyumvise bete uyu ntana kimwe wabyumvise sanzwe abizi hama natuci twinjira mu nzu kusa yabigende neza uzicyo ndakuhamagarira yego warayo nezereje kweri rahira cyane nshaka kumbwira ukuntu wabigenjeje bijya bintu ndakazi basi ndakubwiye bamunyubaha nanje burya ndi umuntu akomeye ndaba ibintu naraye nkotse ubumenye kubana n'umuntu ntumenye ko mubana kaga ka constance na karotsi kabi wabibonye bya ni mubi kuba mu nzu ntitumenye na kimwe kumbe twabana bya n'umurozi mubi nawe yo gutwaye magare kukintu warayikoze sinumva no gushimira gute murabe mu nkorera akantu k'amateka urabikwiye urabitse yego gira ukuntu byagenze ujya muganga ndamukeneye ujya muganga arakaze mugabo asaba amafaranga menshi amafaranga si kibazo je mfise amatsiko yo kumubona niyo mubona ngo aze ngaha ahubwo wowe uhiga amafaranga ari cyimvira ufise cyo ushaka gukorera
ukacuzana nkamushira amafaranga ni ibintu bisanzwe shaka kuvuza ujya mugabo wanje mugabo Freza ndakubwire rero nazi ko amadira yiwanje higa mu miliyoni sivyo hama canangiheda kugitegenika ubwo nyene acatangura ndazi ko tutangura kuduga igitega nyene acakira ubwo miliyoni miliyoni singorane miliyoni n'amafaranga make cyane tegura mu miliyoni tumuvuze basha tangura kuduga igitega rega ndazi nawe urahwera rega nawe ndabona wari warahwereye hari ikintu niyumviriye wari umunyebanga nje wanatuba nkitinya kubwira ntubizi none ko tumaranye igihe ntunzi igipfu urashobora kugishyira mu isekuru ukagihonda yemwe mbona ikinoge yego ubona gute mu miliyoni ndawuzanye twaca tumubwira bagaca guha umuti twamubwira ujuju rwose ku buryo tuzoca twibanira je na wewe ngamunzi uvuze ngo iki tukamubwira iki juju akomoka tukazoca tubana je nawe muri iyi nzu uravuze ijambo nk'umuntu w'umugabo kabisa okay reka nkubwire ikintu kimwe rero wego mu miliyoni n'amafaranga cansimba kuwo mutama ubwo nyene aca mubwira umusaza w'ikidabiri atangura gusara yiruka guhiga Constance urabizi hama rero ce twibana iyi nzu ce tuyitsindira kabisa mbega umugore w'ubwenge ya kubikora uko nyene ariko rero arafise umuhungu ujya muhungu nico kibazo ariko reka nkubwire ikintu kimwe nibigoye tuzogitekinika bukebuke kandi agahungu bukebuke mpaka nako tukarungitse hariye kwa tuzogitekinika tubaye abantu bato bukebuke kwaje hano twoba twasarishije Erike akajya niko ko cyatuma none arega kijya sinaguyiwe nanje mbona bidasa bijya byana byose sivyo ni bya inosa nawe ngo yari yarose zabapare oya none wowe urabizi kundoshe ko uramuzi cyane Erike je ndamuzi nabijya byana sivyo wiwe kandi none uri kurakira kijya ngo none aho gisa na inosa none wabwo kitana komeye cyane tuzobimenya we reka ndondera ayo mafaranga uyarondere we turabe kwanza tuzoce twiba Jesus ubona gute sawa nuko gikora kunyene konyene sawa turaza gusubira Erike turaza gusubira wenda kubwira nge kandi inoti arejo ari hige tanduga ndaguhamagara nawe arahana kandi wewe ndabona nawe kweli we ni sawa kura tani man Ma no nushaka jani che bamumwe okay urakubwira ngushaka mama wawe ni ushaka ndamukwere okay sheri oui ingo nkwereke sheri oui umeze fresh ni bon ndakubona ubu rero wirekuye ubu ntari ibi nta gutinya ni gukora umuti nawe usigaye urabona ko ibintu biko biraza kuva aho ngiriye ka kantu ntiyatubyumva okay aka kana ngo kariko gashaka nyina jewe nce ndakabwira ati ngo ndakwereke nyina urumva rero nari ndamuzanye kariko karareveti ngo gashaka nyina ushaka ngo Constance ushaka ndamugukurikize n'ikibi ca nyoko niho kweri bavuga ko umuntu avyara kwari urabona ukuntu gasa yitwa nka Constance nyene usubiriye kudedemba ubwo nyoko tuzoca wabagwa n'imikate n'umwanya wanyu ubu tucusake shiraka kana nandi rugafise ariko bitangaje na nyina n'ubu ikibi ca nyina cose
Kwangira Hora. Zibira akakaba. Mvuze. Agenda kongera amakofi. Mvuze. Usubira ugafya twanda. Ngane ko nuza kumurondera. Subiye. Wabuze cyujya. Hora. Ibibazo tunyuramwo si twe twabitanguye kandi sinatwebwe twimirije kubirangiza iyo urugamba rugumye inshuti zose ziraguta ndetse n'abo wizeye bakagutererana baraba imbere n'inyuma nawe ukabura inzira satana akakwereka ko ibyawe birangiye yasenyuye yeriko nizo kugwanirira Mana biba byari bishoboka nashaka nkwisabira akantu kamwe kandi hamwe ukankorera Mana ukumva yamarira yanje no kuvuganya kwanje aho umwana w'umuntu agera ndumva ko naniwe kari natabawe nuko nagenda n'abana none ubuho ngenda nde nk'agati k'inkokore kuma kakisenya iyo byari bishoboka Mana ku magorwa ngowe hako nzopfa ndushe nk'uko nkaruha mfise uwo ni nararondeye nkunda kandi narabona neza ko ryari isezerano ryanje ariko ntiryari isezerano yopfuma abo ukizwa vuba akazofuma ataha akazoja mu ijuru akazofuma duhurirayo hako yotwagwa akayombekero n'iyi si akazozimanganirizwa ubuzima bwiwe n'iyi si Mana ukarushirizaho kurinda icyo nihanganiye mu mutima wanje n'icyo nazitiriye ariko Mana nkwisabire nukuri nkubwije ukuri Mana ndazi kubishoboye nta mugabo nzoja ko Erika gihemwe impemu z'abazima nimba ari byo bateguye ko nzoguma muri uyu mubabaro n'akagahinda ndavyakiriye ariko ukabona yuko nonezerwa nanje kagira yaho nduhuka uca urubanza hagati yanje na Erika urukuririza ngaho urukurizwa nini no kwereka ingereke hora vuba ngaho mvuze zira ko hamwe arukurira ni kuwachatse zira ko ndamukurikizanya kurara wabuze ibyo urya isi mikati kutari kurara wabuze ibyo urya nyoko wagomba kose hariho ikintu kibuze ku buryo bw'umuvyademba ngo nyoko usubiriye nikibi cyanyoko ujya murozi ujya mushenzi kari wabuze icyo byabantutse hora ubu nyene sese uzamufunga umunwa no kugira ngo bikunanire ushaka ngire kare kageza hora usubire gasakire uzasubira kuvuga ngo mama ari he uzasubira ntuzose gucira amate uvuga ngo mama nzoca ndagutwara uje kumurondera wonyene ziba sheka nako twigishe ugashenze ariko umuntu avyara ukwasa twigire rekana nako gahimbira aho tuzoko yo ikibigo ko yakoze cyose kizokugaruka abo aka
ingene gasa biza kubura biza kubenyanyo wari kuba ufise nyoko n'urushatsi rukagushwigirira hasi ba nyina bari niyo bari ihorere mwana ehe nani kajya karazi niyo wowe mawe nabo ufise nyina wamubona ngo ufise nyoko ziba sisi yakubindura umugo wanjye nawe ushaka kusiguririye ngene gasa shetani naho duhiga nituri abawe turabana b'Imana ukora uko ushoboye kugira utuguje ariko ntiturika tururazi ewe shetani ndakurahiye tekereza ewe shetani naho duhiga nituri abawe turabana